Nshuti bagenzi, nshuti bavandimwe ba televiziyo KUGASAKA TV, ubutabazi butagira imbibe, turabaramutsa cane tubipfuriza ibihe vyiza murimwo aho muri hose, ibikorwa vyanyu muriko murakarangura, nibaze ko muriko mubikora mu bugwaneza. Televiziyo KUGASAKA TV rero nkuko mubizi ko ari televiziyo yitaho abafise ibibazo bitandukanye mu buzima busanzwe. Murazi inkuru twigeze kubakorera muri iyi minsi y'umwana yari afise ibibazo bitandukanye, aza kubura abavyeyi gushika yaho yirarana mu nzu. Umwana afise imyaka mike cane, yirarana mu nzu ahantu mu bitoke, hadashobora kuba n'umuntu n'umwe yoshobora kumushikako ngo washobore kumufasha. Ico gihe umwana nta kintu co gufungura, ngira ngo mwarakurikiranye ibiganiro twagiranye, ntiyaronka ico afungura, ntiyaronka ingene ahantu akura amazi yo kunywa. Kugira aronke ico afungura, yaza kuvomera ababanyi bakamuha 100, bakamuha 200, bakamuha igiceri ca 50 kugira ngo ashobore kugura ivoka imwe ayifungure. Uyu musi rero nyuma y'ico kiganiro, televiziyo KUGASAKA TV yahavuye ironka umuryango canke umuvyeyi yipfuza gufasha uwo mwana kugira ngo amurerere mu rundi rwaruka mu bandi bana, ashobore kumwigisha n'amashuri. Uwo mwana rero twashoboye kumwakira muri studio za televiziyo KUGASAKA TV. Reka dusabe abidondore. Witwa nde? Nibitanga ja Claude. Uvuga uraba hariya. Bakwita nde? Banyitwa Nibitanga ja Claude. Ego, ufise ikibazo ki Claude? Jewe ufise ikibazo nyene kubera nibana mu nzu. Papa hazi imisi acarapfa, nguma mu nzu. Nico narya ari nk'umuntu nyene ntumye amazi, naragenda nkamuvomera yaba ari nk'iryo 100, akarima cibura atarifise, akandabira nk'ivyo kurya ndyama, agaca ambwira ati genda uryame. Ama jewe nashaka yuko mwoba mukoze mwonyigisha nkaza ndiga nkaguma mu bandi bana. None Nibitanga Jean Claude, nta bwoba wagira mu kwirana mw'irya nzu? Naragira ubwoba rwose cane. Mwihageze nko mw'ijoro vyagenda gute? Wumva gute? Hageze nko mw'ijoro nyene narumva ubwoba. Ntutinye imbwa? Narazitinya. Ntihagera nko ku mugoroba ntaraja mu nzu. Utaraja mu nzu? Oya. Waca wiyugarana? Nkaca nguma mu nzu. Yego. None Claude, impuzu ufise nizo zonyene? Nta zindi ufise? Oya. None nk'ubu ndakuguriye impuzu wovyakira gute? Noza ndazambara. Wumva ufise agatima ko kuja kw'ishure? Ubwo neza cane numva ndagafise. Uragafise? None Claude, wewe hariho abantu bariko barakurikirana televiziyo web TV hariya hejuru habona? Ubabwiye iki? Jewe bankoreye nyene ivyo mvuze nobashimira. Avuga ati mwarakoze, mwaranyigishije, muranyereka ukuntu mbaho, mwarakoze cane, Imana izobahezagira. Mbe urazi gusenga? Wowe ushobora gusenga? Reka dusabe uhaguruka ubasengere abantu bariko barakurikirana ibiganiro. Haguruka usengera hanyene. Turagusavye Imana uwo muntu mwami, ashaka kungirira neza mwami, angirira neza, azaronka ibindi bisumba ivyo, azoba akoze mwami, aze yamaronka afashe ibisumba ivyo, mw'izina rya Yesu Kristo rya Yesu, amen. Ndumva uri umukirisu gose. Yewe, turaja no mu misa gusenga? Sivyo? Ariko we bambwiye ngo urayerera gose. Ivyo kuyerera nobivamwo. Uzobivamwo? Vuga uraba abantu hariya kuri televiziyo barimo baragukurikirana. Shaka kuyerera nobivamwo. Jewe kubera nayerera, kubera atabandi bana wari ufise? Ego, kubera naguma mw'irungu. Urondera n'ico ufungura? Ego. Gusa mbona abandi bana nokina nkaja mu bandi. Ego. Nibitanga Jean Claude, ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka 7. Reka rero dusezere abariko badukurikirana. Turabashimiye cyane nshuti bagenzi baryango ba televiziyo KUGASAKA TV, ubutabazi butagira imbibe. Murabona ko ibintu byo gukora bikiri vyinshi, ukaba wavukanye amaguru 2, amaboko 2, ukaba wavutse uryama kuri televiziyo, uryama ku matera,
ukaba wavutse iwanyu mufise za televiziyo zimwe ufyonda, ukaba wavutse ubona iwanyu imifuko y'imiceri, imifuko y'ibiharage byose biteretse, uzomenye ko hari abandi bantu bagowe, abandi bantu bakenewe gufashwa, abandi bantu bafise ibibazo bitandukanye. Uyu mwana afise imyaka indwi, yabuze abavyeyi bose, nta kintu na kimwe afise. Ageze ku myaka yo kuja kw'ishuri, ageze ku myaka yo guhabwa indero, ageze imyaka yo guhabwa inyigisho zo gukunda igihugu, afise imyaka, ageze imyaka yo gukora ibikorwa bitandukanye, kwigishwa indero runtu, kwigishwa indero natwe twahawe. Murabona rero ko ibyo gukora bikiri byinshi cyane, tubahamagarira kugira ico mwokoze kuri umuryango w'uyu mwana, kuko inyuma y'ivyo mutoya w'uyu mwana nawe nafise ibibazo bitandukanye, kuko abayemo mu muryango abayemwo naho nta kintu na kimwe aronka, nta kintu na kimwe afashwa, nta kintu na kimwe nabo bafise. Murumva rero imfuvyi zibiri ubu turabagabuye, dutoye umwe, hasigaye uwundi. Murumva ko ibyo gukora bikiri byinshi. Turabashimira rero cyane inshuti bagenzi, mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu, tubasaba kugira subscribe, kugira share, mwongera mugira n'amakomantere ku biganiro tubashikiriza by'ubutabazi butagira